Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami Yesu Kristo aho muri hose amahoro y'umwami Yesu abane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Shimiye Imana isuye kumpa kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana ndagushimiye cyane ubuntu bwawe, imbabazi zawe, urukundo rwawe. Urakoze muri kano kanya. Mana ndi imbere yawe ndagomba ngo nkoreshe ibyo ushaka. Mu izina rya Yesu. Muhemu wawe mwiza antegekera ibyo nkwiye kuvuga. Kandi abankurikirana bose Yesu bagirirwe ubuntu kumva ico ushaka kuvuga. Ndabigushimiye wo nase ni Satani n'ibikorwa byiwe byose atsindwe mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Uhoraho we muhemu wawe yera afate volant natwe dukore nkuko ushaka mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Uyu munsi bene data mfise ijambo mu mutima wanje rivuga kutaba impfunya. Kutaba impfunya canke gukura, guprogressa. Umuntu ntagume aho yahora. Imana ishimwe. Hari abantu benshi Bibiliya yaratweretse abantu babaye impfunya hanyuma rero bagira ibyago kubw'ubwo kuba impfunya nyene. Abana ba Rasheli ngo yararize kuko abana biwe bishwe bakicwa kandi batari bakwiye kwicwa. Bakicwa kubera yuko baba konfonze n'abana b'imyaka mike, nabo bari basanzwe ari abana bakuze, ariko kubera yuko igikuriro cabo kitaduze babicanye n'abandi. Bibiliya tubwira ngo Rakeli yararize ngo yanka guhozwa. Imana idufashe cyane. Rero tubona ijambo ryitwa gukura n'ingaruka yo kudakura. Nariko ndiyumvira ndiko nsenga Imana, abantu bawe batangiye kunyandikira ngo barankumbuye ngo ntibaherutse kunyumva. Mugabo naravuze nti jewe ndabizi benshi bankurikira murafise amasengero musengeramwo, abandi nabo badafise amasengero masengeramwo. Hari aho dusanzwe duhurira, ku badafise amasengero hari aho dusanzwe duhurira kugira ngo dufashanye kuri abo, ariko abandi barafise amasengero. Ngire ko mvuga nti n'uwo wese yifuza gusenga akaba atagira aho asengera, kumbure uri mu bihugu batabemerera gusenga, wondondera nkagushira mu bandi kugira ngo tuzohore dufashanya mu ijambo ry'Imana. Rero nariko ndiyumvira rero ico turi buganire, ariko navuze nti nzohora ndababwira ico mpwemu yera yanyigishije nanje, kuko sinoza kubabwira ico nanje ntigishijwe. Rero mu byo nigishijwe muri iyi minsi nigishijwe yuko mu muhamagaro harimwo gukura, canke naho mu gikorwa c'Imana harimwo gukura. Nka kwa kundi umuntu atangura ari umuririmbyi akaririmba mu ntango yahawe umuhamagaro wo kuririmba, ariko bikaduga bikaja imbere, Imana ikamugirira neza, agakura, hanyuma akazohava akaba umuvugabutumwa. Aho si ibyo gusa, igihe kikagenda akazohava akaba umukozi w'Imana, umupasiteri, gutyo gutyo. Niko bimeze no mu nzira y'agakiza ya buri munsi. Umuntu arihana uyu munsi, hanyuma rero ukihana umeze uko nyene umeze, hanyuma uko ijambo ry'Imana rigenda rigushikako ukagenda urahindura kariya, uhindura na kariya, uhindura na kariya. Nanone ibyo ni ibintu bisanzwe kuba umuntu ataguma hahandi, kuko n'uwavutse yavutse ari uruyoya, mugabo inyuma y'umwaka azoba yagize igikuriro, mu nyuma y'uwundi mwaka azoba yaduze, gutyo gutyo. Niko bimeze. N'iyi mibiri twambaye irakura. Ushobora kwikata ngaha, ndafise inkovu nikase kera, ariko ubu ndayiravye nikase nkaho umenga yoba ari nka hano, ariko ubu ndayiravye inkovu igeze hano. Nukuvuga ngo umubiri warakuze. Ibintu byose bene data birakura, no mu Mana birakura, no mu gikorwa birakura. Ariko nagomba ndababwire ngo ninde akura? Hakura uwavutse. Ubu utavutse ntakura. Canke naho hakura uwurimwo ubugingo. Ikitarimo ubugingo kiguma kwa kundi nyene.
ikitari mu bugingo kiguma kwa kundi, ariko umuntu ari mu bugingo arakura. Imana nihabwe icubahiro. Mwene data, urabe ukugenda, mbega uko wari uri niko kimeze? Uko wari uri niko kimeze, canke naho warakuze? Ariko muri uku gukura ndababwira no gukura daro meme sens yo kwegera uva mu bwiza winjira mu bundi, si ugukura ubivamwo. Hariho abantu bavuga ngo naratahuye ukuri, bakaba ngo barabivuyemo, ngo mwebwe ngo mukiri kuri nivo yo hasi, ni ukuvuga ngo mwebwe mukiri muri ivyo bintu mwarazimiye. Oya, uko jewe ndiko ndavuga gukura, munyumvirize, ni ugukurira mu buntu bw'Imana, ni ugukurira mu gikorwa c'Imana, mu gukura uva ku ntambwe winjira mu yindi. Imana nihabwe icubahiro, mu kumenya Imana, mu Mana nyene, apana kuvayo. Ngomba nsagiye namwe gatonya ku murongo Paulo yabwiye Timoteyo, hariya Timoteyo Timoteyo wa mbere igice ni ca 4 ku murongo wa turahera ku murongo wa 11. Timoteyo wa mbere igice ca 4 11 turatangura. Aravuga ngo wamubwiriza ivyo kandi uvyigisha, ntihakagire ukugayira ubusore, ariko ubere abizera icitegererezo mu vyo uvuga, mu ngeso zawe, mu rukundo, mu kwizera no ku mutima utanduye. Gushitsa aho nzozira wamugira umwete wo gusomera abantu ijambo ry'Imana, kubahanura no kubigisha. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo bavugishwa n'Imana mu kukurambika kw'ibiganza by'abakuru. Ivyo ubishireko umwete uvyamemwo, kugira ngo kuja imbere kwawe kubonekere bose Imana ishimwe. Wirinde ubwawe no kuvyo wigisha, wamushishikara ivyo, kuko niwagira utyo uzokwikizanya n'abakumva. Yesu nahabwe icubahiro. Paulo yabwiye Timoteyo, ariko aramubwira ati umve, ntihakagira umuntu, kubera yuko Timoteyo raba uri mu gihe c'ubusore, rero ntihakagira umuntu akugayira ubusore bwawe. Umuntu w'umusore aba ariko arakura, haba hariho ivyo yatambutse, haba hari ivyo agezemwo, ariko aho nyene ugeze ngo ntihakagira umuntu akugayira aho ugeze. Ushobora kuba utakiri umusore, ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umufasoni nkanje, ushobora kuba uri umwana, ariko aho ugeze ntihakagira ukugaya. Ariko ngo ubera bizera, iri jambo bene data, kubera bizera icitegererezo. Uyu munsi biragoye kubona abizera baba icitegererezo, kubera yuko ugiye kuraba usanga abizera b'uyu munsi bitwa ngo barizera ntabwo bakiri ivyitegererezo, kuko usanga mu nyambaro mbi nabo barimwo. Ugasanga n'umuntu yumva avuga ngo yuzuye mpemu yera, ariko yambaye amadeshire, yambaye za pantaro z'amadeshire. Ugasanga n'umuntu avuga ngo yuzuye Imana, ugasanga afise imishatsi bidefrize canke imishatsi y'ama plante, bya bindi baremeka ko bindi. Ugasanga umuntu avuga ngo n'umuntu w'Imana, yamara ugasanga inzara ziwe yarasize canke yarometseko n'ibindi. Vya bindi vyose ushaka kugenda mu bantu bataramenya Imana bakora, ugasanga n'abantu bamenye Imana nabo nuko bameze. None biva kuki beneda? Biva kukudakura. Biva kukudakura nta kindi, kuko iyo umuntu akiri umwana, ibintu vyose ubonye urakira. N'umuntu aguhaye ugwembe ate hakira mwana nugiye n'imbombo, ushaka gushira mu kanwa kandi ari ugwembe. Kubera iki? Ntushaka gutandukanya ikibi n'iciza. Nuko rero bimeze n'uyu munsi. Ariko Paulo abwira Timoteyo ati ndakwinginga ubera bizera icitegererezo. Haleluya. Mwene data nshuti yanje uri kurankurikira, we wamaze kumenya umwami Yesu, ndakwinginga mu nyonga z'Imana ngo akarorero ufise ubera bizera akarorero. Nukuvuga ngo iki?
abizera nibakubona bavuga ati abizera bakwiye kumera nka naka, abizera bakwiye kumera nka naka, abizera bakwiye kugenda nka naka. Kubera sinokubara ngo bera abapagani icitegererezo, kubera abapagani babo ntiwabere icitegererezo ngo byemere, kubera yuko ivyo ukora babona kuri umusazi. Ntimwemeta hamwe, ntimufise baze imwe, ntimuriko murajana hamwe. Urumva rero ariko abo muriko muraja hamwe bereke ingene bagenda muri iyo nzira. Pawulo abwira Timoteyo ati ubabere icitegererezo abizera, ubabere icitegererezo mu vyo uvuga, mu vyo ukora, no mu kugira umutima utanduye. Imana ishimwe. Umutima urinyegeje, ariko umutima utanduye ukunda kuboneka kenshi. N'umutima wanduye ukunda kuboneka. Igihe muriko muravugana n'umuntu umuramukije amaki urakomeye, hari gahunda utacho usanga avuga ngo ariko urabona ngene cishima ngo ngene kimeze. No fete yugusohora mu kanwa kawe amajambo ameze uko, uba werekanye umutima wawe ngene umeze. Umuntu ntaca kugize, ariko biraturumbutse nuko ububi buri mu mutima. Rero ariko uwundi akaza tuvuge akabona wa wundi nyene, ukabona umuntu avuga ngo ariko Imana ishimwe kujya mu Imana yamuremye neza, ariko Imana ishimwe kujya muntu yambaye neza, Imana ishimwe. Urumva aho ukamenya ko mu mutima wiwe ingene ameze. Abo bantu babiri babonye umuntu umwe, ariko bose bagize de commentaires zitandukanye. Imwe irimwe uburozi n'ubwansi, iyindi irimwe gushima Imana n'urukundo. Rero Pawulo ati ubera bizera icitegererezo mu vyo uvuga no mu kugira umutima utanduye. Mwene data nshuti yanje, turi mu isi abantu bariko barazazanirwa batamenya iyo baja niyo bava. Enda ndakubwire usenga Imana iguhe gukura, ntugume hahandi. Nababwiye ubukura ninde? Ubukura nuwavutse. Ariko utaravuka ntakura. Yokura gute? Ko ataragira ubuzima ntiburi muri we, ntiyigeze yakiriye Yesu ngo amubere itanguriro ry'ubuzima bwiwe. Nico gituma guma hahandi, aja mu rusengero agasohoka, akinjira agasohoka, akagira ntagasohoka, vya bintu vyose akavyamamwo, kwa kundi nyene kwa kubesha, kwa kwiba, kwa gutukana akavyamamwo, kandi yama mu rusengero. Afise izina ati narabatijwe, ariko ntarakaruha hinduka. Uyo muntu ntarahinduka kandi ntazogira na evolution yo kuja imbere, kuko kuja imbere hakura uwavutse. Umuntu niyagirirwa ubuntu n'Imana akavuka akakira Yesu, aho ni azotera aja imbere. Imana yacu nishimwe. Pawulo abwira Timoteyo rero ati ubera bizeye icitegererezo, ati kugira ngo kuja imbere kwawe, haleluya, ngo kubonekere bose. Imana ishimwe. Ukuja imbere kwawe mwene data, ukuja imbere kwawe musore, nkumi uri kurankurikira, kubonekere bose. Uguhinduka kwawe kubonekere bose. Kera wahora wambara impuzu ngufi zigeraha, ariko kubwa Kristo no guhishurirwa kwiwe uyu munsi usigaye wambara impuzu zigukwiriye. Ibyo abantu bazobibona, abakunda Imana bazovuga ati yo Imana ishimwe, asigaye yaramenye kwambara. Abandi barabavuga ati yasigaye yaracitse nk'igipeyizane mpe kujya muntu sinzi iki nibiki. Niko bimeze. Ntushobora gusatisfeza bose, ahubwo rondera guhesha icubahiro umwami Yesu, rondera guhesha icubahiro waguhamagaye. Imana ishimwe. Navuze nti no mu muhamagaro barakura, no mu gikorwa barakura. Wahora uri umupasiteri tuvuge, ukorera Imana, warahamagawe kugenda imbere urongora abantu. Kurongora abantu ni ingabire y'Imana, ni ingabire yo kudirija abantu. Na Yesu arabizi iyo ngabire ntupfa kuyironka udafise. Hariho karagiteri zimwe zigendana n'abadirija, zigendana n'abarongozi. Igihe udafise kwihangana, ntiwoshobora kurongora abantu, ko abantu baragoye. Igihe utazi kuvuga make, ntibyokunda, kuko wosanga uri kurabatuka cyangwa uri kurabavuga babandi bose bagaca bisohokera. Rero hariho karagiteri umuntu abwiza kugerako kugira ngo abe umurongozi, abe uwuja imbere y'abandi. Ukamenya ati umurongozi, ijambo ry'Imana rivuga ngo aba ari umuntu
afise umugore umwe, aba ari umuntu azi gutunga urugo rwiwe, aba ari umuntu atari ntakugwa kw'ijambo. Kuko iyo uri umurongozi ntibisobanura ko udakosha, ntibisobanura ko ikintu ushaka kukibona kutariko, ahubwo iyo uri umurongozi ikintu urakibona ukagira ubwenge bwo kubaza uti bijya bintu mwebwe mubibona gute. Usanze rero bariko baraguhanura ukabona benshi bavuze ati aho yaye herabo ugize gutya byogira gutyo, irifu kuba umutima ubufise umutima uciye bugufi wemera impanuro, apana kuba ngo ngo nongo jewe navuze ngo nuko nyene ekaye. Umutima w'uburongozi ugendana n'abandi, kuko urongora abantu ntubaje imbere ngo wirukange, ahubwo murajana. Yesu nahabwa icubahiro. Umaze kuba umukozi w'Imana rero urongora abandi nk'uko, ushobora kubarongora kubera tala yo kurongora, ariko wewe mu bwawe bitagororotse cyane, byo nibisanzwe. Ariko hari ahandi hantu Yesu azogukuraho nyene ugeze, akagushira ku yindi nivo, iyindi nivo igera kuba umu ambasaderi w'Imana. Nukuvuga iki? Paulo nyene yaranditse avuga ati nous sommes des ambassadeurs du Christ. Ngo nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ. Nukuvuga ngo iki? Ngo turaba ambassadeur canke turi abaserukizi b'umwami Imana kwisi, tumubere nukuvuga ngo tumurepresente. Mu Kirundi nabonye umenga iryo jambo ntirisobanutse cane, ariko mu Gifaransa birasobanutse. Deuxième Corinthiens 5 ku murongo wa 20 haravuga ngo, Abikorinto ba kabiri igice ca 5 ku murongo wa 20 haravuga ngo nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Umuambasaderi rero aba ari n'umuntu aserukira uwundi, ahagaze mu gishingo c'uwundi. Paulo yavuze ati duhagaze mu gishingo ca Kristo. Yesu asa n'ubingingira muri twebwe. Rero mu Gifaransa niho habivuga neza, murabe muri version y'Igifaransa avuga ngo nous sommes des ambassadeurs envoyés par Christ. Ngo twatumwe n'Imana. Kandi uko gutumwa nayo nyene ibigutumye ngo umuhagararire. Imana ishimwe. Iyo umu ambassadeur aserukira igihugu mu kindi gihugu, nukuvuga ngo naho hantu muri ambasade ni nkaho ari muri ico gihugu. Umuntu aje hanze akinjira muri ambasade avuga ati aha nageze iwacu, naho ndi mu gihugu c'abanyamahanga. Ariko ndavuga nti nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ, et nous sommes envoyés par Christ lui-même. Naho tuvuga Kristo, tukwize kuba twarungitswe na Kristo nyene. Ariko nagomba ndababwira yuko hari abakozi b'Imana benshi atari abambasaderi b'Imana. Si kuvuga ko badakorera Imana, baravuga Imana. Ariko niba uvuga Imana utatumwe na Kristo, ntibikunda kushaka kuba witwa umwambasaderi. Mu by'ukuri abakozi ni benshi. Niba ugiye muri ambasade hari abakozi benshi bakora muri ambasade, mugabo bose saba ambasaderi. Muri ambasade hari abakozi benshi, harimo ambasaderi, hariho abakubura, hariho abasekreteri, hariho ni benshi. Ariko bose suko bakora muri ambasade ngo bose bitwa ambasaderi, oya. Rero kuba ambasaderi w'Umwami Imana ni levo ugerako. Ntibazokurambika ku biganza ngo tukugize ambasaderi. Kuko ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Ngo nous sommes des ambassadeurs envoyés par Christ lui-même. Nukuvuga ngo ni Kristo agutoranya uri muri ivyo bikorwa nyene urimo, amaze kuraba ingene ugenda. Haleluya.
sinzi ko mu nyumva kumbure ngira ngo ikindi gihe Yesu atwemeye tuzosa tubisubiremwo iyi somo. Ushobora kubura umukozi w'Imana bigakunda, ukavuga ubutumwa bigakunda, ukaririmba bikemera, ariko witwa umu evangeliste amahoro, witwa umupasiteri ni sawa, witwa nde ni sawa, ariko kwitwa ambasaderi ni ijambo rikomeye riba ryarungitswe n'ijuru nyene kuri wewe, naho nyene bibanje kuraba uko ugeze, uko umeze, uko ugenda, ni kwa gukurana nariko ndababwira. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana mugabo hariho ibyaha utihanye, hariho ibyaha tuvuge utatuye, hariho ibyaha tuvuge warasambanye kera ukaba waravyibagiye canke warihanye ibindi mugabo hakabaho ibyo utihanye. Urumva aho kugira ngo ube mu ambasaderi, Imana ntizogira ikosa ryo kugutoranya utarihana, utaratura ivyo vyaha. Kandi ikindi naco ushobora kuba yari yaragutumye hanyuma ari ugakora amakosa. No mu buryo busanzwe iyo umuntu mu ambasaderi agize amakosa baramurapera. No mu vy'Imana nuko iyo umuntu yamaze kuva mu buntu bw'Imana agasubira mu vyaha, ukaguma witwa pasiteri mugabo waravuye mu buntu bw'Imana, mu ijuru barakurapera ukaguma wicaye ngaho. Ushobora kuguma witwa ngo uri ambasaderi kandi ijuru ryarakurapeye kera. Nukuvuga rero ko bene data, iyo umuntu agihagaze mu buntu bw'Imana biragaragara n'abandi bose barabibona, ariko iyo umuntu yabivuyemwo n'imvugo yiwe iramuranga, n'ibyo avuga n'ibyo akora abantu bose baranabibona. Sawuli igihe yari akiri umwami, Imana yarabonye iti uyu muntu yarangararije, ca gihe yaziguriza ntasangangure nk'uko umwami Imana yamutumye, akaziguriza akagira ibyo aziguriza, kiriya gihe ijuru ryaciye rishirako agasaraba, ati uyu ntibigikwiye kwaba ku ngoma kuko ntazi kumvira umwami. Niko bimeze n'uyu munsi bene data, iyo umwami yakugize umu ambasaderi wiwe hanyuma ugakora ibinyuranye n'ibyagutumye, arakurapera. Benshi bicaye ngaho bitwa ko arabakozi kandi Imana yarabarapeye. Yarabakurapera umuntu no kumukura muri ivyo bikorwa akamuhamagara. Nko mu ambasaderi wewe waca bamutekeza bati subira mu gihugu wavuye, agasubirayo bakamuha ibindi bikorwa, bakazana uwundi. Rero inshuti z'umusaraba umbe ndababwire, ibi bintu vy'Imana birakomeye kandi birakomeye, bifise urufatiro rukomeye cane. Kuba uri mu ambasaderi w'Imana, kuba Kristo yaragutumye ati genda unserukire hajya ahantu, nukuvuga ngo genda werekane ingene bavuga, werekane ingene bakora, werekane ubugwaneza, werekane ijuru ingene abantu barikorera, werekane uko bikwiye kumera. Paulo yavuze ngo Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Haleluya. Paulo yashatse kuvuga ati naho mumbona ndiko ndavuga si jewe, ni Imana ibingingira muri jewe. Kuko Paulo yari yamaze kumenya ati ndi umu ambasaderi w'Imwami Imana. Haleluya. Ati ndi umu ambasaderi narungitswe na Kristo kumurepresenta. Mu Kirundi bivuga ntibisobanutse cyane, aba ngo turi intumwa ngo mu gishingo ca Kristo. Turi intumwa mu gishingo ca Kristo. Nukuvuga ngo Kristo yaradutumye ngo tuze tumubera abakozi, tumurepresente, tureke Kristo atuvugiremwo, arokora abantu, abatabare, abakize, abakure mu ngoyi za Satani. Ico nico Yesu yatumye kugira ngo dukore. Haleluya. Imana ishimwe. Nico Kristo yatumye kugira ngo dukore, ngo tubohora ababoshwe. Amajambo yacu tuvuga avura abakomeretse mu mitima. Dusengera abantu, tubafashe mu byo byose bishoboka. Ugira ubuntu guhura nawe ni nkaho yobagira ubuntu guhura na Kristo, kuko Kristo aho yashika yagenda agira neza. Kristo yaradutumye, nawe yaragutumye. Mbega uri kuragenza nkuko yavuze. Imana ishimwe. Ushobora kuba ukiri mu kiringo
co gukora ibikorwa gusa ariko utaragera ku rugezo Kristo avuga ati naragutumye umpagararire. Kujya nyene nababwiye abakozi bose bakora muri ambasade z'abaambasaderi, ushobora kuba ukora muri ambasade nibyo warahamagawe n'Imana uri muririmbyi aririmba birakunda, ariko iruhande ufise ibindi bintu bitameze neza. Ushobora kuba uri umuntu uvuga ijambo ry'Imana, uravuga ijambo ry'Imana, urasenga neza, ariko iruhande nimwaheza gusenga hari igihe usanga ugenda gukora ibindi bintu bitagororotse. Aho ntuburi mu ambasaderi wa Kristo. Ukora muri ambasade ariko nturi mu ambasaderi. Imana rero idufashe idushoboze kugenda nk'uko bibereye abahamagawe n'Umwami Imana. Abahamagawe n'Umwami Imana ngo tumuserukire. Abahamagawe n'Umwami Imana ngo tubere icitegererezo abandi, turaba ingeso zacu, turaba uko tugenda. Nari nagacishijemo ndavuga nti kuvuga ubutumwa woshaka kubuvuga, ariko kuba warihanye vya bindi na vya bindi na vya bindi nivyo bizogushoboza ko Kristo azokugira umu ambasaderi wiwe. Ariko niba ukivuga ubutumwa na vya bindi utavyihanye, ushobora kuba warabihevye nivyo ariko ntiwavyatuye ngo bikure mu nzira, ntushaka kuba umu ambasaderi wa Kristo biroko. Kumurengera ngo uvuga ati ivyo bintu wewe wabikuye hehe? Hari haho nabikuye kuko sinoja kubivuga umwami atacu yambariye. Imana rero ibahezagire, Imana ibahe umugisha, twese duharanire gukura kuva aho turi twinjire kuri etape yo y'imbere. Haleluya, kugira ngo Yesu arushize kutunezererwa. Sawuli yari akiri umwami ariko yari yamaze gukurwa mu bikorwa. Hajya barinda bimika Dawidi, naho bamwimitse Sawuli yagumye hajya, ariko Dawidi yari imitswe ataraza. Ariko hariho igihe cageze Dawidi Sawuli pluto Imana yaramwanse, yaramaze kumuramplasa kera, mugabo kaguma yicaye hahandi kuko igihe kitari bwagere kwa ahava gasohoka kahava. Rero ntimukangwe nabo muriko murabona bitameze neza kandi bitwa ngo nabakozi b'Imana, ntibikangwe. Hariho abaambasaderi benshi babaye rapere, hariho abakozi benshi babaye rapere, naho ubona bacicaye ngaho. Rero Yesu agufashe inshuti y'umusaraba, wowe ugifise mu mutima marango aje Siyoni, wowe ufise mu mutima guhagarara igikorwa Kristo yagushinze, wowe ufise mu mutima kwera no kugororoka. Usuzuma ingeso zawe, usuzuma ahuri, usuzuma kugenda, kugira ngo umenye ati ndacahagaze mu gikorwa canke naho baramaze kundapira naho nicaye ngaha. Imana data iduhezagire mwese, murakoze. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi ino shene turiko turagukorerako ni shene Habonayo. Turushizeho gusengeranirana. Umuntu wese yifuze gukura, ntugume hahandi. Umuntu wese yifuze kumenya ngo mbega umwami aracanyishimiye. Ntibigoye kumenya, suzuma ko muhemu yarakiri muri wewe. Ntibigoye kumenya, senga winginga Imana ikwereke icaha coba carakwinyegeje kandi azokikwereka. Nubu turacihana ivyaha vya kera tutari twaramenye. Yesu nahabwa icubahiro. Mu nzira ija mwijuru n'urugendo, nawe uvuga ngo yaramaze gushika ngo hatacihana canke ngo aho ivyaha bitakimutsinda. Oya, imbabazi z'Imana nizo tuzikiduhagaritse. Turashimiye Imana muri byose. Imana nibahezagire. Kristo Yesu ndagushima kuko urumugira neza. Haleluya.